Uba warigeze kwiyumvira yuko inkwavu zibiri gusa zoshobora guhindura ubuzima bwawe? Canke nawe uri muri ba bantu bashobora kwiyumvira yuko ubworozi bw'inkwavu butanguzwa n'umuntu afise amafaranga menshi? Ariko ukuri nuko atariko biri. Hari abantu benshi babona inkwavu bakazibona nk'ibikoko bisanzwe, ariko abazi kuzorora neza bazibonamwo amahirwe yo kwiteza imbere. Ariko rero hari ikibazo gikomeye, mbega ni kubera ko ushobora kubona abantu ukabona baragura inkwavu nyinshi, ariko ukabona izo nkwavu ntizigera zigwira. Ariko ukabona hari abandi bagura inkwavu zibiri gusa, inyuma y'igihe gito bakaba bamaze kugira inkwavu nyinshi. Muri iki kiganiro tugiye kwiga intambwe ku yindi, turaba uko ushobora kuguza inkwavu nubwo watangiriye ku nkwavu zibiri. Ikintu ca mbere tuza kuraba nuko tuza kurabira hamwe uko utangurana n'inkwavu zibiri gusa zikagushikana ku musaruro ukomeye cane. Ica kabiri naco tuza kurabira hamwe uko ushobora kubaka ikiraro ciza woshobora gutungiramwo inkwavu. Ica gatatu naco turaza kuraba uko zigaburira kugira zikure neza kandi zishobore kurondoka neza. Ikintu naco ca kane turaza kumenya igihe cyo kuzishira izo nkwavu zawe, igihe wozishirira ku mfizi. Ica gatanu naco nuko tuza kurabira hamwe amakosa akomeye atuma abantu benshi badatera imbere mu bworozi bw'inkwavu. Ariko nyamuneka nimba ukunda ibiganiro nk'ibi bigufasha kwiteza imbere biciye mu bworozi, nuko ukora sabone ngaha kuri ku mafaranga, wongera kandi no kuri koroshe kugira ngo ntuzo turacikwa n'ibindi biganiro. Hama jewe mva ndiko ndagushikiza kino kiganiro ni Ntirampeba Pascal. Areka rero dutangure n'ikiganiro turabire hamwe mbega n'inkwavu zibiri ukwiye guhitamwo zimeze gute kugira ngo ushobore kugira intango nziza. Abantu benshi uzosanga bakorera ikosa rikomeye, bakaja kugura inkwavu bakagura izo babonye zose batabanje kumenya nimba zikwiriye ubworozi. Ibyo nivyo bituma aborozi bese b'inkwavu baca bacika intege. Nimba ushaka gutangura neza, hitamwo urukwavu rumwe rw'igitsina gore n'urukwavu rw'igitsina gabo. Ariko si ivyo gusa, zose zibiri zikwiye kuba zifise amagara meza, zibe zifise amaso asukuye, zibe zifise amatwi yazo aba ameze neza, ubwoya bwazo bube bubengerana, kandi zibe zikora neza zitagwaye canke zidakonje. Ntugure inkwavu kubera gusa zihendutse canke ngo zihenze, gura inkwavu zifise ubuzima bwiza, kuko inkwavu nziza harya niyo shingiro y'ubworozi bwiza. Ikindi kintu gihambaye, nimba bishoboka, gura inkwavu zituruka ku mworozi azwi kandi ubona yitaho ubworozi bwiwe neza. Ivyo nuko bigabanya ibyago byo kugura inkwavu zigwaye canke zidafise ubushobozi bwo kurondoka neza. Akarorero, dufata abantu babiri, umwe aguze inkwavu zibiri z'amagara meza ku mworozi azwi, uwundi nawe akagura inkwavu zibiri zihendutse atanabanje no kubaza n'uwo muntu azigurika akaba atabintu amenyereye by'ubworozi. Nuko hashize amezi makeya uwa mbere abandanya neza, mu gihe uwundi atangura guhomba kubera indwara n'ibibazo byo kutarondoka neza. Nico gituma bavuga bati ubworozi bwiza abutangura kuguhitamwo neza. Ariko none umaze kubona inkwavu zibiri, ikibazo gikurikira niki? Mbega uzubakira hehe kugira ngo zikore neza kandi zikingirwe n'indwara? Reka tubirabire hamwe. Abantu benshi bibaza ko kugira worora inkwavu bisaba ikiraro kinini kandi ikiraro gihenze cane, ariko ukuri nuko atariko biri. Ici inkwavu zikeneye ni ahantu hasukuye, humye kandi harimwo umwuka uhagije. Ikiraro gikwiye kuba kireruye hasi kugira imyanda igwe hasi ntihagume ubushafu. Nimba uriko wubaka ikiraro c'urukwavu rumwe canke zibiri, ushobora gukoresha ibi bipimo. Uburebure ushobora kugira santimetero 80, ubugarari bwo bwaguke utegerezwa kugira santimetero 60, ubuhagarike aco twokwita mu gifaransa hoteli utegerezwa kugira
santimetero 50. Ivyo bipimo birahagije kugira urukwavu rwidegemvye. Nimba ufise inkwavu nyinshi nuko utegerezwa gukora utuzu twishi aho izo nkwavu zowe zose kuzifata ukazishira mu kazu kamwe. Ikindi ntuze wubakira inkwavu zawe ufata ikiraro ugishira ahantu hari izuba cyangwa ugishire mu mvura. Ikiraro utegerezwa kugishira ahantu hari igitutu kike kandi harimwo n'umwuka mwiza. Hasi mu kiraro koresha giriyaje canke ibiti bifise utwenge duto duto kugira umwanda ushobore guca mukoroka hasi. Ariko urabe neza yuko ibyo biti ugiye gukoresha ariko bidashobora kubangamira ibirenge vy'inkwavu. Akarorero dufata abantu babiri, umwe yubakiye inkwavu ikiraro gisukuye kandi kirimwo n'umwuka, uwundi nawe azisize mu gasandugu kadatemberamo umwuka akaba butereremo. Nyuma y'igihe gito iz'umuntu wa mbere ziguma zifise amagara meza, iz'undi nazo nuko zitangura kugwara kubera ubushuhe n'umwanda. Wibuke ikiraro ciza nico gituma inkwavu zikura neza kandi zikagwira. Ariko none ikiraro ciza conyene kirahagije? Oya, inkwavu zikeneye ibiribwa bikwiye kugira zikure neza kandi zishobore kurondoka. Reka tubirabire hamwe. Hari abantu uzosanga bavuga bati ndagaburira inkwavu zanje kandi ndazigaburira buri munsi, ariko ntizigera zikura neza kandi ntizigera zitanga umusaruro umeze neza. Akenshi ikibazo si ukuzigaburira, ahubwo ikibazo nivyo bazigaburira. Inkwavu nuko uzosanga zikenera ibiribwa bitandukanye, si ubwoko bumwe gusa. Inkwavu ushobora kuziha ivyatsi bibisi kandi bisukuye, amababi y'ibijumbu, amababi y'ibiharage, cyangwa ukaziha ivyo kurya vyagenewe inkwavu nimba ubona ubishoboye. Ariko hari ikintu kimwe ukwiye kwirinda. Inkwavu zawe ntuzuzihe ivyatsi biboze canke uzihe vya vyatsi ubona vyononekaye bifise imyanda. Kandi ntuzohindure ibiribwa vy'inkwavu ngo bihindure bukwe na bukwe, kuko nuko bishobora kuzitera ibibazo vyo munda. Ikindi kintu gihambaye ku nkwavu na amazi. Abantu benshi uzosanga bibagira yuko urukwavu rukenera amazi meza kandi rukayakenera buri munsi. Niyo goba ruronka ivyatsi bibisi, amazi meza kandi asukuye ni ngirakamaro ku rukwavu. Akarorero dufatire ku bantu babiri, umwe agaburira inkwavu ziwe ibiribwa bitandukanye kandi akaza araziha amazi ameze neza buri munsi, mu gihe uwundi afise inkwavu akazigaburira ubwatsi bumwe, ubwoko bumwe bw'ubwatsi, kandi ugasanga n'amazi rimwe na rimwe azaribagira kuyashiramo. Hashize igihe iz'umuntu wa mbere zirakura neza kandi zigatanga umwimbu ukwiye neza, mu gihe uwundi ziguma zicika intege, zimwe mbere zikagwara, izindi mbere zikanapfa. Ikintu wo kwibuka, urukwavu rugaburiwe neza niko rwororoka neza. Ariko none womenya gute ko urukwavu rwawe rugeze igihe co kugira ngo rubangurirwe? Mbega nibihe bimenyetso vyoshobora kukwereka yuko urukwavu rwawe rwiteguriye kugira ngo rurondoke? Reka tubirabire hamwe. Ubu maze kuba ufise ikiraro ciza, uriko uragaburira neza urukwavu rwawe, ariko ikibazo gikurikira niki? Mbega womenya gute ko urukwavu rwawe rugeze igihe co kubangurirwa? Abantu benshi bakorera ikosa ryo kubangurira urukwavu bakarubanguriza kw'isuguru kandi rutaragera. Ivyo nuko bituma urukwavu rwawe rudafata imbanye canke rugatinda kugira ngo rurondoke. Mu bisanzwe urukwavu rw'urugore rutangura kuba rwiteguye kubangurirwa mu gihe rumaze amezi ari hagati ya 5 na 6 bivanye n'ubwoko bw'urukwavu. Urw'igitsina gabo rwo ruba rukwiye kuba rufise nk'ayo mezi nyene canke akaba ari amezi arenga ko gatoya. Hari ibimenyetso bikwereka ko urukwavu rw'urugore rwiteguye kugira ngo rushobore kuba rwobangurirwa. Utubona rutekana gake, rukagenda rwiruka mu kiraro kandi rugatangura kwerekana ko rwiteguye kwakira urundi. Ico gihe ntuzocuzana urukwavu rw'igitsina gabo mu kiraro c'igitsina gore, oya, ahubwo wimurira urw'igitsina gore mu kiraro c'igitsina gabo. Ibyo nuko bituma urw'igitsina gabo kumva ruri mu kibanza cako kandi rukabangurira neza, ibintu bikaza kugenda neza.
ntuvyihutishe izo nkwavu zihakanya, ariko bandanye kubikurikirana neza, uraba akantu ku kandi. Iyo ubonye mu gihe kubangurirana biheze, subira ufate rwa rukwavu rwawe rw'igitsina gore urusubize mu kiraro cago. Wibuke guhitamo igihe ciza co kugira ngo inkwavu zishobore kuba zokurirana, ni kimwe mu bintu bituma ubworozi bwawe bugenda neza. Ariko ikibazo gikurikira ni iki? Iyo urukwavu rwawe rumaze gufata imbanyi, rumara imisi ingana gute imbere yo kugira ruvyare? Kandi wokora iki kugira ngo ruvyare neza kandi ivyana vyago bibe bimeze neza? Reka tubirabire hamwe. Urukwavu rumaze kubangurirwa neza, ikiba gikurikira ni iki? Aruzovyara ryari? Mu bisanzwe urukwavu rutwara imbanyi imisi hagati ya 30 na 32. Muri ico gihe ntirukwiriye kuba ahantu rutuma ruhangayika canke kuba ahantu rutuma urwo rukwavu rugira ubwoba. Arushira ahantu hatuje kandi urushire ahantu hasukuye ata myanda ihari. Hashize nk'imisi nka 25 tangura gutegura ahantu rushobora kuzovyarira. Fata agasanduku canke akazu gato gasukuye ugashire mu kiraro. Ufate ka kazu gafise impande zitarenga canke kameze neza kugira ngo inkwavu zitazoshobora kubura aho zizozivyana vyazo. Umushiremwo ivyatsi vyumye kandi bisikuye kugira ngo bibungabunge ubushuhe. Mu misi ya nyuma imbere yo kuvyara uzobona urukwavu rutangura kwikura ubwoya mu gikiriza no kunda. Ivyo niwabibona nuko utazokwigera ugira ubwoba, ivyo azoba ari ibintu bisanzwe. Nuko ruzoba ruriko rurategura indiri ishushe yo kwakira ivyana vyago. Iyo rumaze kuvyara ntukwihutire gufata mu minwe ivyana vyago, nubihe amahoro kandi urabe gusa yuko aho biri hasukuye kandi hatekanye. Bandanya guhanyina ibiribwa bimeze neza, amazi ameze neza, kuko nivyo bifasha kugira ngo ruronke amata ahagije yo kosa ivyana. Akarorero, hari aborozi batangura gutegura aho urukwavu rwabo ruzovyara bakabikora imbere. Akenshi nuko ivyana bishobora gukura kandi bikaba bimeze neza, ariko abatategura imbere usanga ivyana bimwe bimwe bipfa kubera ubukonje canke umwanda baba batasukuye aho hantu hamere neza. Ikintu wo kwibuka nuko gutegura neza aho urukwavu ruzovyarira ni intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubworozi bwawe. Ariko rero kubera iki hari abantu borora inkwavu imyaka myinshi ariko ntibigere bagira inkwavu nyinshi nk'uko bavyipfuza? Mbega nayahe makosa akunze gukorwa? Reka tubirabire hamwe. Abantu benshi uzosanga batangura ubworozi bw'inkwavu bakabutangura bafise intego yo kuzoronka umusaruro mwiza, ariko uko amezi agenda aragenda bagaca bavuga bati inkwavu zanje ntizigwira nkuko nari ndavyiteze. Mbega wewe wibaza yuko ikibazo coba kiri hehe? Nuko hari amakosa bagenda barakora. Ngaho ikosa rya mbere bakora nuko bashobora gufata inkwavu nyinshi bakazishira mu kiraro kimwe. Ibyo nuko bituma zitsindana zikabura ukuntu zihema neza canke amaguru akegerana, bigatuma indwara zigwirerana vyoroshe. Ikosa naryo rya kabiri bakora ni umwanda mu kiraro. Nimba ikiraro kidasukurwa kenshi, imyanda irarundana hakaboneka impumburo mbi, bigatuma indwara zigwira mu nkwavu. Nico gituma usanga inkwavu zimwe zimwe zitakaza amagara meza. Ikosa naryo rya gatatu no kudatanga ibiribwa bikwiye neza. Urukwavu rudafise indya zikwiye nuko uzosanga rudakora kandi ntigwigera rurondoka neza. Ikosa rya kane no kudasuzuma amagara y'inkwavu. Urukwavu rugwaye rutavuwe hakiri kare nuko rushobora kwanduza izindi canke rugapfa. Nico gituma ukwiye kwama wihweza neza, ukaraba amaso y'urukwavu, ukaraba amatwi yuko ameze neza, ukaraba ubwoya ko bumeze neza, mbere ukaraba yuko rushobora no gufungura neza. Ikosa rya gatanu kandi niryo rikosa rikomeye cane kurusha yandi, no kubura ukwihangana. Hari abantu uzosanga bashaka kubona amajana menshi y'inkwavu bagashaka kubibona mu mezi makeya, ariko ubworozi nuko bukura buke buke ari intambwe imwe ku yindi.
nimba utanguye n'inkwavu zibiri ziravyara ukagumana zimwe zo kwagura ubworozi izindi ukazigurisha, niko uko imyaka igenda n'amezi bigenda birarenga umubare w'inkwavu ukagenda uriyongera. Akarorero, aborozi benshi batsinze suko batanguranye n'inkwavu nyinshi. Aborozi benshi batsinze kubera yuko bubahirije amabwiriza y'ubworozi buri munsi, ntibacitse intege kandi bagakora ibintu mu buryo bubereye. Wibuke ubworozi bw'inkwavu, ukuyihangana, isuku no kuzitaho neza nivyo bitanga umusaruro ukwiye. Ariko ikibazo ca nyuma niki? None umuntu yotegura gute kugurisha inkwavu no kwagura ubworozi bwiwe kugira ngo bubucuruzi bumuteze imbere? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe muri iki gice. Ubu umaze kumenya uko ukubaka ikiraro, wamenya uko woshobora kugaburira inkwavu zawe, uramenya n'ukuntu woshobora kuzibanguriza neza. Ariko ikibazo gisigaye gikomeye niki? Mbega inkwavu zawe uzikoresha gute kugira ngo zigufashe kwiteza imbere? Ikosa rikomeye abantu benshi bakora ni ukugurisha inkwavu zabo zose zikimara gukura. Ivyo nuko bizotuma ubworozi bwawe butuma budakura. Ahubwo igihe inkwavu zavutse zitanguye kuyongera, hitamwo inkwavu zifise amagara meza udusigarane kugira ngo zibandanye zororoka, uzigire nk'imbuto. Izindi ubona zitameze neza nizo uzogurisha. Uko niko umubare w'inkwavu zawe uzogenda wiyongera uko umwaka uzogenda utaha, canke uko amezi azogenda aragenda. Ikindi kintu gihambaye ni wandike ibyo ukora. Andika umunsi urukwavu rwuriwe n'uru, wandike umunsi urukwavu ubona rwavyariye, wandike mbere n'umubare w'ivyana rwavyaye. Ivyo nuko bizogufasha kumenya urukwavu rutanga umwimbu canke urukwavu rutawutanga. Ntukirabire ubworozi nk'ikintu co kwinezereza gusa, ahubwo inkwavu zawe ntuzifate nk'ubucuruzi. Nimba urose amafaranga mu kugurisha inkwavu, ntuyakoreshe yose, n'imiburiburi ifata igice cayo uyashire mu kwagura ubworozi. Nk'akarorero, ushobora kugura ibiribwa vyiza canke ukubaka ibiraro kugira wagure, canke ukagura izindi nkwavu zifise ubwoko bwiza. Niko aborozi benshi batsinze bagenda batera imbere, niko nabo bagenda babikora. Wibuke, intumbero so kugira inkwavu nyinshi gusa, intumbero no kugira ubworozi buguma bukura kandi bukuzanira inyungu buri gihe cose. Ariko imbere yuko dusozera, reka ndakwereka amakosa ya nyuma abantu benshi bakora atuma batakaza inkwavu zayo, kandi nuko ngire ndakwiyereke uko ukwirinda ayo makosa. Nibyo tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Ubu maze kubona yuko bishobora gutangura n'inkwavu zibiri kandi bikagushitsa ku musaruro ukomeye cyane. Ariko hari ikintu kimwe gikomeye, aborozi benshi ntibahomba kubera ko bafise inkwavu nziza, ahubwo aborozi benshi bahomba kubera amakosa mato mato bakora buri munsi. Ikosa rya mbere ni kubura gahunda. Nimba uno munsi ugaburiye inkwavu zawe saa 5, ejo ukazigaburira saa 8, hanyuma bukeye ukibagira, ivyo nuko bituma inkwavu zawe zidakura neza. Gerageza kuzigaburira amasaha amwe kandi amasaha asa buri munsi. Ikosa rya kabiri ni kutagira isuku mu kiraro. Sukura ikiraro cawe kandi ugisikure kenshi gashoboka. Kuraho ibisigarira by'ibiribwa, ukureho n'umwanda uba izo nkwavu zawe ziba zataye. Ikiraro gisukuye nuko kigabanya indwara kandi gifasha inkwavu gukura neza. Ikosa rya gatatu no kudatandukanya inkwavu. Ntushire inkwavu ntoyi hamwe n'inkwavu zikuze, kandi ntushire n'inkwavu zawe zigwaye uzishire hamwe n'inkwavu zifise amagara meza. Ivyo bifasha gukingira indwara no kwirinda intambara hagati y'inkwavu. Ikosa rya kane no kwirengagiza ibimenyetso by'indwara. Urukwavu rutarya neza
urukwavu ruguma rwonyene canke rutakaza ubwoya budasanzwe rukwiye kwihweza n'ingoga. Iyo utinze kubiraba nuko ushobora gutakaza urwo rukwavu canke rugakwanduriza izindi ngwara. Ikosa rya nyuma nukwanka kwiga. Ubworozi burahinduka buri gihe, hari uburyo bushasha bwo kugaburira neza, bwo kubaka ibiraro vyiza no gukingira indwara. Uwemerewe kwiga niwe abandanya gutera imbere. Wibuke gutangura n'inkwavu zibiri ni intango gusa, igizotuma uzogenda uratera imbere mu bworozi nukwihangana no gukunda ibyo ukora no gukurikiza amabwiriza y'ubworozi buri munsi. Mu gice ca nyuma turaza gusozera ikiganiro, ndabahaye n'impanuro ya nyuma ishobora guhindura uburyo ubona ubworozi bw'inkwavu, kandi nuko nza no kubabaza ikibazo nshaka yuko muza kucishura muri commentaire. Abagenzi banje, nkuko twabibonye muri iki kiganiro, ntukeneye gutanga ufise inkwavu 100 kugira ngo ushobore gutera imbere. Akenshi inkwavu zibiri gusa zirahagije. Iyo ufise ubumenyi, ukaba ufise ukwihangana n'urukundo rw'ivyo uriko urakora, nuko biba bihagije. Wubake ikiraro ciza, uzihe ibiribwa bikwiye kandi uzihe n'amazi ameze neza, uzitwararike isuku, ukore isuku kenshi gashoboka mu kiraro zibamo, kandi uzikurikirane umunsi ku wundi. Uko uzobikora neza niko uzobona ubworozi bwawe bugenda burakura buhoro buhoro. Wibuke iterambere ntirica riza umunsi nuko riza rimwe rimwe rikaza buke buke, riza biciye mu bikorwa bito bito ukora kandi ukabikora buri munsi. Ariko rero nimba wakunze iki kiganiro, ukaba wakunze ibintu bijanye n'ubworozi, ico no kwisabira nuko ugenda ukoze sabone, ugakanda no kuri koroshe kugira ngo ntuzoracikwa n'ibindi biganiro bizogufasha kwiteza imbere biciye mu bworozi n'uburimyi. Kandi ndashaka yuko wandika muri commentaire, mbega wewe wotangira n'inkwavu zingahe, kandi niki kikubuza kugira ngo utangire ubworozi bw'inkwavu uyu munsi, narirya twabonye ko ari bwo bworozi bufise amahera. Nzohimbagwa no gusoma ivyumviro vyawe hamwe no kukwishura muri commentaire. Ikindi nimba mukeneye ko nozobakonera ikiganiro tihariye ku ndwara z'inkwavu, uburyo bwo kuzikingira canke ibiribwa vyotuma zikura n'ingoga kandi zigatanga umwimbu mwiza, muvyandike muri commentaire. Hamaze niko ndagushikiza kino kiganiro, ni Ntirampa Pascal. Murakoze cyane kuba mwaduhaye akanya, tukaba turabayagira kubijanye n'inkwavu, tukaba tuzosubira mu kindi kiganiro c'ubutaha. Ciao ciao.